nitwa Bibazo, abafana banyita Bibazo, ndirimba Ikirundi, n'Ikijamaica, n'Igiswahili, n'Igifaransa. Je t'aime gusa nabi. So Jesse nkunda kuboneka mugabo no munsi byabikeneye ko mva muhira hanze. Kuko ibintu byerekeye igihugu cyacu ni ibintu bifise akamaro. Nka jewe siho nakuriye ariko narahavukiye, kandi sije jenyene ndazi hariho n'abandi bifuza kugenda, bifuza kuhabona canke bifuza kuhagirira ama investment. So jewe nari mfise ikibazo ce perezida wacu w'abadiaspora bose yoshobora kunyishura, canke perezida duhejeje gutora. Nk'umuntu nka jewe ntakuriye i Burundi nifuza kuhaja nkahura n'ibibazo canke nifuza kugira investment kanaka hama nkahura n'ibibazo mbe bivanye how do I say, ni position wewe ufise. You can even say in English. Nka perezida wacu wokidukuramwo gute service zawe woduha nka twebwe tutahazi mugabo twahavukiye kandi twipfuza kuhashira ama investment canke kuhateza imbere, tugize ibibazo kanaka vyerekeye ama investment wewe wobidukuramwo gute? So simply put, ngomba kumenya ama service wewe woduha nk'umukuru w'abadiaspora bacu n'ukuntu twogushikira. Nta kindi kibazo nari mfise. Murakoze. Umurundi wese ari ngaha muri Australia arashobora kumugwiza tunga. Utadandarije ngaha urashobora kudandariza iwanyu ugatangura ku bihumbi 2-3 vy'amahera yo ngaha, ugatangura ukaduga. Rero mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Mu Burundi amahoro arahari, uzokubwira ko hatari amahoro azobaguhenza. Mugabo abapfa bisigura ko abantu badapfa, no ngaha barapfa, none abantu bapfa hose barapfa. Mugabo kuvuga ngo turi muri ya ntambara ngo ndamwice ndamwiruke ko ndamuhekure nagira ivyo ntibigiriho. Hariho gusa umuntu ashobora kuza nk'umusuma utirariye neza ugasanga utuntu twayatoye, ivyo no ngaha biraba nibisanzwe. Muga ntuvuga ko mu Burundi hatari amahoro, bisigura ngo nakaryo keza ku Burundi ari ngaho ngo gutangura utarajayo ufise ubwoba ubwire no ukatitike genda kwitwari n'umutekano wawe ndabubatswe, nimba ari gutinya umutekano wawe ndagutware ndakugarukana amahoro. Hanyuma urabe ni wavayo kudadoca uririmba haleluya ubwira abantu ati shengero twari twarabaye mu kinyoma none ndakivuyemo. Ibyo ukeneye gukorera mu Burundi ugomba kuguruza ishirahamwe, ushobora kubyuguruza uri ngahanye. Ugomba kuguruza societe company yawe, ushobora kubyuguruza ahanye uterura agenda biroroshe. Ugomba gushiramo abakozi ucurikora. Hari ikigo bitwa ADB nivyo nico bikora. Ntagire umuntu numwe rero ashobora kuvuga ngo sinzi ngene ngenda, nico bitwa amato y'umurongozi ari harya. Umuntu wese afise ikibazo nimero yanje ngayibaha mpamagana. Kwibazo by'umuntu aba hanze wese ndabijejwe, ugize ingorane ndabijejwe. Ntimwumvise abari barafunzwe none twakuje abari bafunzwe muri yose wo muri Afrika y'Epfo yamaze imisi afunzwe, hari umuntu ari yamurenganije kandi si leta yamurenganije, ni umuntu umwe yiha ububasha gusa ugasanga yagize akantu kubera ari umutegetsi kanaka ugasanga yakoze amakosa. Muga bimenyekanye twabimenye umuntu uca tumufasha ntashobora kugumayo, hariho twarekuye arahari. Ni benshi tumaze gufasha mu izo nzira. Mu Burundi nta muntu agihanwa canke ngo arenganywe mu nzira zitagira vura. Ufise ingorane ku makaruru tukumva tugutabara. N'ubu nyene bari umuntu muvuga muti hari umuntu yarenganijwe jewe, muvuge muti hari umuntu yarenganijwe ari mu gasho kubera ibi nibi muvuge uwo muntu yarenganijwe ari we nico yahowe, hama tubishiye muri raporo dutanga ku munsi ku munsi, hama turakoze utanga umusaruro. Mugabo amahoro arahari. Nkawe tegura conseil mu kwindwi
ukoranye abantu bose muri East Africa muri Bujumbura ubemeze n'amaradiyo akumenya bavuga ati umwana w'Uburundi avuye muri Australia nico nta kindi karibu mama jana kubaza kubijanye n'akazi na muntu y'umuhavenga mu gihugu ahitembera mu gihugu cy'amavuko ingene afatwa iyo ashitse kuri yaboti iyo umumama afashe urugendo ateka ibintu bwinshi mu ibegi ariko biteye isoni ugeze kuri airport nyene bashwiragiza utuntu twose ugasanga bakubwira ati nubwo ufise igitego ugiye gufashisha impfuvyi cyangwa umupfakazi ntabwo bagufata nk'umuntu menga arafise samani kandi ugiye mu gihugu cy'amavuko ufise umuryango hariya muri Afrika je nibyanezereye aho mperukayo ingene bafashe ibegi yanje bakafata kabisa bakavuga ati ntushobora kuyikuraho kubera basanze ubu papi atari nibitenge ubu papi tugura mu spotlight ngo iki nigitenge nigitambara ngo cy'ubwoko kanaka ngo razima ngo urihire ngo amafaranga nkarabi utwo duhuzu je ndarafashe na video ndavye nk'utwo duhuzu ngo ndabahe ngo nteze igihugu imbere barinde kuntegeka kwama twafashije impfuvye n'abapfakazi kandi tutarize kubitangaza ngo twiyamamaze mu Burundi none byogenda gute umuntu agiye kuramutsa umuryango mu gihugu cy'amavuko akagenda imbokoboko kandi dufise byinshi twoshira imiryango yiwacu ndetse n'abatari imiryango twamaze turabafasha rero kweri ico kintu mwodufasha kuko hariho abantu hazogera igihe baronka inyota yo kugenda kandi mu gihugu cy'amavuko nk'abana turiko turabyarira ngaho urinze mufatana nk'urugendo bagashwiragiza n'ama-underway yuba wasize mu ibegi kuri airport biteye isoni n'umwana ubutwaye n'inyota icera yo kuvuga ngo reka nzosubire mu akiriya gihugu mawe yapfukiyemo cyangwa papa yapfukiyemo nukuri byarambabaje kuko ntabwo byari binezereye nk'ibitambara umuntu abavuza muri spotlight bitadakwiye n'imetero ari nusu y'imetero bakabishwiragiza ngo ndabaha miliyoni ngo ndabahiraki ngo zitandatu ngo kugira ngo nteze igihugu imbere ntabwo umuntu afasha igihugu kwa razima wewe nyene wiyumva urashobora gufasha kandi twaba twafashije cyane badacishura kugira ngo ntidutwarwanya munini Uburundi bufise amategeko agenga ivyinjira n'ibisohoka ubanza bwa mbere kumenya ayo mategeko cyo ni cyambere hari ikigo bita OBR igicungera ivyinjira bije kugurisha canke bije gufasha igihugu ivyo byose ni intambwe utereza kumenya iyo rero ufise umugambi wo gufasha ukaba ufise umugambi uvuga uti jewe ndafise kontenere zitatu z'impuzu ugiye gufasha impfuvyi urabimenyesha imbere yuko twari ivyo bintu sinzi ko vyumvikana bakitegura bakabimenya hari ico bita exoneration twebwe turagufasha kurondera exoneration nimba utazi ngene bayironka ni ikintu kigufasha kugira ivyo bintu vyawe vyinjire bitarishe mu gihe rero ata exoneration ufise mu gihe kandi wafashe urugendo kagenda abari kuri OBR bajya bacungere vyinjira n'ibisohoka ntibashobora kumenya ko uje kubidandaza canke uje kubiha umuntu mu gihe batagizene batabimenyeshejwe haca hakora itegeko rero majambo make umuntu wese afite ikibazo nk'icyo iyo utwaye impuzu nshasha ibintu bishasha cyane cyane ukuye hanze y'igihugu bafata ko kenshi ugiye kubigurisha mu gihe birenze igitigiri gisabwa n'amategeko nk'ubu ntutahane ntuvuga ngo utanye imodoka 200 ngo nizi wawe urataje senze ko byumvikana ubwo nyene baca bumva yuko ugiye kugirane kudandaza hari imodoka utarenza leta y'u Burundi rero yarashizeho itegeko rifasha abarundi bagomba kugenda guteza imbere igihugu cyabo n'abagomba gutahuka ugomba gutahuka utubwire tuguha inzira zose bisabwa witahire bakwakire winjire ataco bagusavye mugabo ikarenza igitigiri gisabwa nibikenewe bimwe bimwe urabirihira kuri byo by'impunzu rero nabibonye ngo agapapi kamwe wakandi tubire ngo kandi kangahe hariho abantu babigira uko ugasanga batwaye ibitenge nka bishasha bavuye ngaha birenga 30 none ko atari urumva ugiye gufasha muga nta numwe azi ko ugiye gufasha sinzi ko vyumvikana urabimenyesha ugasaba imbere y'igihe ati nsabira uruhusha ntwaye ibegi 5 ni donation ni ibintu nahawe ndakuye ngaha urupapuro kagwerekana ndabitwaye muri foundation yitwa witwande
je ntabwo ndatwaye je ndakubwiye ibegi ibiro 23 harimo impuzu zanje ntavyo kuvuga ngo igari cyangwa iki akabegi katwe k'ibiro 23 kari kamwe gusa harimo impuzu n'utwo ntaco ko mureshobora kuba ntamenye vyinshi mugabo nimba ari ivyo ari impuzu zisa zarasa zari different yeah nama quality y'ibitambara ari different none warabirihiye none ni bamwe ngo ndabahera ke 6 warazitanze none ntazo ndobaha jewe birihe none ibintu vyawe ndarabigarukanye nga muri Australia ntiwavyinjije sagateka kazi na muntu nkako ugiye gutembera warabigarukanye none ntiwinjiye none ndabisize ibege ndayisize hajya kandi ngiye mu muryango nkaca ngenda gutangura kugura impuzu ngiye gutembera urumva ko warayisize kuri ayo poro urayihitana urumva ko aragateka kazi na muntu kweli niko vyagenze na video ndi nayo aho hari ryari hari muri 2023 mu kwezi k'8 sawa ntaco nimba ari impuzu mugana asiguye bitandukanye ivy'iwawe n'ivyo ugiye kugurisha iyo twaye ibegi cyangwa amabega 3 birumvikana ariko ibegi imwe kweri rimwe impuzu ziwawe ugiye kwambara sawa ntaco ico ni nagera ibujumbura shika ndakibaza ababijije kugira ngo ushobore kumenya ingene ibintu bimeze mugabo nimba ari uko vyagenze pore birababaje murakoze nitwa Nicolas Nkurunziza sinza kugaruka hari no gushima diaspora turiko turayimenya turashimira president Samuel ajejwe diaspora kwisi twahora tuvyumva mu gipungu tukavyumva abantu mu mfukupuku diaspora tukarondera iyo tubariza tukabura ariko no musi ngabahishikiye ngiya diaspora twahora tumva turayimenya rero nyakubahwa president wa diaspora ndundi ku isi turabashimiye cyane merci turagiye gukwiza ubutumwa kubwira n'abataje benshi bahora babaza harabaho abo twahora duhura akavuga ngo ngira wowe urimwo ngo wewe mugihe urimwo nije ntari byonze none no munsi nza kubivuga ndabyiboneye nukuri cyane murakoze cyane muriko muradushira hamwe ico nico gushima ndashimye izi nzego kandi ziwacu zigiye kuturongora ni byiza cyane nzizosubira kubusimbira hamwe mwebwe mutowe mutwegeranye bwabumwe yadanye diaspora y'ibikorwa idasinzira murakoze cyane tuzobarabira ku bikorwa nuko rero jewe ndafise ibibazo bitari buke canke n'ivyiyumviro icyambere ndakibaza uyu nyakubahwa aturongoye ku isi nyakubahwa umukuru wa diaspora ku isi imigambi n'imigabo ya diaspora yacu ni yihe imigambi n'imigabo ni ndaheza ndagira ko reka nakwishura kugira ngo binyaruke ngomba tiktak diaspora ubwa mbere muri diaspora idasinzira twasize imigambi 3 izojana n'imyaka 3 nyene muko mwaka wa mbere twiyemeje kunga Abarundi no gushiraho amakomite hatari no kunywanisha abantu abashwanye kugira ngo buri gihugu tube dufisemo uburongozi bwatowe n'abene gihugu abarongozi bonyene ubwabo bakomeye bashobora kugira ico bimara ico mari igihugu hanyuma twiyemeje kubaka inyubakwa y'akarorero nkuko mwumvise bajya bavuga ngo tumaze iminsi duhuza amahera tuyarya nta mahera turigera turya ijya nyubako izokubakwa n'imiliyoni 12 z'amadolari y'amanyamerika no kuvuga ni miliyari hafi 50 z'amarundi bisigura yuko turiko turaraba ibiharuro twasanze ajya amahera ni make cyane mu gihe twobanza kumenya ingufu z'abantu bagiye hamwe nico gituma urugamba rwa mbere turimwo nuko kubaka imitima abantu baje hamwe bumve yuko igihugu cyose gitanze ibihumbi 50 ijya nyubakwa ica yuzura ni ibintu bisanzwe cyane gose twaravyize neza aho harabamaze kwiyemeza hanamaze gushika uburyo mu kigega namwe rero ko mwatoye indongozi message muzoyironka bazababwira aho bigeze kugira ngo muse mutangura mwifatanye n'abandi mwamaze kujijebuka umugambi wa kabiri rero twifuza yuko mwaka ugira kabiri tumaze kubaka ijya nyubakwa izoduha amahera menshi ku kwezi bambe ku mwaka ijya nyubakwa ishobora kuduha imiliyari 5 z'amadolari
y'abanyamerika. Ni ukuvuga bimwe nababwira ntimwibuke ko mwabaye mu bugaragwa, iyumviye iyo dukora umugambi wo kwegeranya uburyo ku isi yose abarundi twese tukubaka ikintu kiduha miliyoni 5 ku mwaka, ni miliyoni 40 wumva yuko ku mwaka turubaka ibitaro byiza by'akarorero, abantu bose imiryango yacu bakavugwa ku buntu kuko ni vyacu, urwaye akavugwa kuko ni nawe nikora ko ahandi muvugwa mwebwe mukavugwa mukarya ku buntu rimwe rimwe bikenewe, natwe tugomba kubikora uko nyene, hanyuma amahera agakora imigambi gutyo. Rero umwaka ugira kabiri tuzoca tuba muri ico gisata cyo gufasha, kubera zo dufise ahantu dukura amahera cyo bita source of income, tuce twinvestisa mu burimyi. Iyumvira dufashe miliyoni 5 z'amadolari tukagura amatrakteri ya kijambere. Baza ko harimo amatrakteri angahe abazi biharuka, fata trakteri imwe 50,000 diviza miliyoni 5 ugabure ni 50,000 utora amatrakteri angahe sa amatrakteri 100 wumva ari make, hamwe twagura amatrakteri 100 intara ni 5, intara yose ikayiha trakteri 200, abava mu Rumonge Makamba trakteri, abava ruguru trakteri, tukataka ajya amatongo yose ajya buri kiyarima, ajya amatongo yose ya izabu tugakora na partenaria na izabu tukarima, tukaca tugira icyo twita food bank. None mwe ntimuzi food bank ngaho kubera ko twe tutogira food bank kubi wacu ubuzima bukigora kugira ngo tubafashe nabo guhaguruka. Twebwe nta cyitwazo na kimwe dufise cyo kudakora imigambi ikomeye kuko turabanyabwenge kandi dufise abantu kandi dufise urukundo. Nivyo rero turiko turabwira abantu bose tuje hamwe tuce tuja mu cyo gisata cya kabiri. Igisata cya gatatu inyuma yaho tuzoca ruja mu vy'imiyaga nkuba myaka 3 izo birangiye, muce mutora ubundi mu president nawe acazana ibindi migambi nabo bakorana. Mugaje imigambi ya mbere umwaka wa mbere no kunga ubumwe no kwiyubaka, nico gituma ntidushobora gukora ikintu na kimwe tudafise abantu bumva ivyo twumva, babona ivyo tubona, bakora ivyo dukora. Nugo rugamba rero turimo ivya projet biraheze bazikindi direct cyakabire kancagagure. Murabona yuko abarundi turi benshi cyane ku isi, turi benshi. Nyakubahwa jewe ikintu ngomba gusaba mugende mudushikirire Sebarundi nyene icubahiro, mumubwire guti abarundi bari ku isi sibake, turashaka ministere de la diaspora uno musi canke ejo canke mu misi zoza tuzokumve dufise ministere. Numvise yuko muri structure canke muri komite yanyu harimo ibisata bitandukanye, ivy'amagara y'abantu, ibya education, mudushiremo ivy'abacamanza, mudushiriremo ibi byose bikorana mu gihugu, tuzobe dufise umwavoka wari umuntu agize ibibazo ari umwavoka ashitse hariya. Nuko rero ndabona yuko umwanya ari muto narifise byinshi, ariko mudushikire Sebarundi. Ikindi naco mudusabire aze natwe atugendere, turamaze kubona agendera ibindi bihugu, turashaka Sebarundi ngaha nituzogwara amaso tuzomubone atugendere, tuyage tumubwira kari ku mutima ejo canke hirya ejo turabatumye. Reka mba ncagagura ivyo birakwiye narise byinshi. Murakoze cyane, merci. Kubijanye kuri ico wowe uhereje ko uno munsi twebwe turi mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu, muri kazoza ko twogira ministere yacu tukigenga cyo bigisaba uko wabisavye, kandi navyo nyene byoshoboka bivanye n'ingene twagize discipline. Twagize discipline tukagira ubumwe tukagira urukundo, ntaco tuma na kimwe tuzashika kuri iryo hangiro. Mugabo byose ni bukebuke. Cya kabiri, Sebarundi arakunda kugira ingendo kandi arakunda abantu bakora, ko nababonye mu butwari. Iyo message nzoyishikana kugira ngo turabe yuko ari uyu mwaka ari umwaka uza yobiyumvira kugira ngo Australia kanatsinde rega ntibigoye, mwitunganije neza bizogenda neza. Ndagwe nk'akarorero, Burundi Day ni mu kwezi kw'icumi itariki 2 na 5. Muce mutegura abantu bo muri Australia, intara zose bahure nk'abarundi, mwese yambaye ibiri mu Burundi, mugire imico n'akaranga by'u Burundi, mugire Burundi Day, hanyuma mwerekane ingufu zanyu aho ziri nk'abarundi, hanyuma urabe ko byose bidakogwa. Mugabo tugumye twinyegeza ntivyo ukunda. Is very important to understand ko mu vyumba. Karibu chef.
kugira ngo tugire umuryango w'Asiriya Ndayiragije baje kubashimira no kubateza ibikorwa byiza mukora mukora Imana yo mugaheza ndabakurikirana iyo muja mu YouTube n'ahandi mukora neza cyane Imana ikomeze kubashimira. Urakoze. Yes, ikibazo ahubwo ni ikintu gifise cy'intererano. Nagomba mwebwe mushika nimwashika hariya iwacu muzotubwirira Abarundi n'Abarundikazi bahinduke. Hariho ingendo abantu basize hariya bakuze yo kutagira ubwizigiro. Abantu benshi ndazi nta muntu n'umwe adafise uwamaze kurungikira akantu mu muryango kugira ngo amuteze imbere. Mugabo usanga nk'aba bose bakoraniye ngaho ata muntu wabo aratera imbere kandi tubafasha. Ubwizigirwa rero nagomba muzogende mu byo mwigisha hariya mu Burundi nabyo mubidusabira ati Barundi murasabwa ko abantu bari hariya hanze yuko mubabera bizigirwa kuko baraduhohoteye baratwije tubaha amafaranga ngo bagiye gukora imirimo ikanga akakubwira ngo adandaze itungo agira yorora inkoko ahantu hambere murungikiye amafaranga ahantu hambere afatira ifire ni mu kabari ugasanga ntacyo yimariye kubw'ibyo mani bareza ibyo muzoja urakoze kuri ico naco urakoze ku ntererano yawe kandi we ndabona nihagera mu vyunguka uzotanga amahera menshi we ni sawa nihagera mu vyunguka turi mu bantu uzorondera. C'est très important iyo message avuze birababaje nivyo biragoye nivyo mugabe ikintu gikomeye ni ikihe nimba ufise umuntu yakwivye nimba ufise umuntu wahaye utwaho akakwiba twebwe diaspora twiyemeje gukurikirana abo bantu tubashengeze. Ubu dufise imanza 35 mugabo turafise 40 zitanu zirakurikiranwa z'abantu bibwe n'imiryango n'inshuti akubakisha inzu ugasanga yayitiriye ugasanga byose yononye. Erega guhana biremewe. Cyese ababwiye ko iyo udahana uca worora utuntu tutava turi ni mwige rero kuza murahana. Twe twavuze ko muri diaspora tugomba guhana no guhasha. Umuntu wese akoze icyaha agihanirwa. Haro n'abagenda baraba diaspora bakoze ivyaha ngo cyo tubavugira wakoze ivyaha nyene bagufate. Wakoze ivyaha hanwa ishura kura kuri patu. Ingero y'icyaha n'urupfu wakoze icyaha ntagihanirwe yaba mu diaspora yaba ari umurundi wese nahanwe kubera ko yakoze icyaha. Mugabo twe tugwana intambara yuko ata muntu numwe arenganywa ngo afungwe mu kibanza c'uwundi ngo ahanwe mu kibanza c'uwundi ngo agirirwe nabi mu kibanza c'uwundi. Nako karenganyo tugwanya nako kamwana wa matugwanya mugabo wakoze icyaha agihanirwe. Rero abo bantu ugira intonde muzime ngerera zitwaranye hama dushitse hari abo bantu mwe mwavuze ivy'abavoka twe turafise abavoka deshe turafise abavoka batunganje n'imanza z'ubwambe n'ubu turazirembeje mu minsi iri imbere muzokumva tubishiza habona kugira ngo duhashe ako kaboko duhashe ubunebwe duhashe abantu bagomba kurya mu byo batabiri yakuye niyo nuze turi mu karibu. Ikibazo cya mbere ikibazo abantu bakunda guhura n'igikorwa cy'indege bashobora kuva hano tuba turi kumwe n'umuryango turi wenyine bakadushyiriye kugaruka utukura ukagenda mu gihugu ugashika ariko wagera kugaruka bakaja kunyinjiza no kuvuga cy'indege kugeza na indege gusiga baje kugira indege yagusiga. Ibi niko ndavuga ibintu byambayeho ukwezi ariko kwa kabiri abo vyabaye ko nimuze turabe ni bangahe abantu babuze indege hagaragara turabe abantu indege yasize ni bande Bujumbura byagenze gute byagenze
twebwe twari kumwe n'uyu mutama hano bari kumwe n'umuryango twarakatije itike turashika mu gihugu amahoro turinjira turazunguruka Imana iradufasha kabisa hageze kugaruka turashaka gufasha indege turatonda abari imbere yacu urabona abari inyuma yacu tugeze harya baratubwira ku pasiporo baca batubwira ngo mwebwe ngo mwacerewe twakiriwe gute kandi amasaha twageze ngaha isaha indwi ntuze y'indege boyaguruka saa 9 ngoya ndababwiye uko nyine ngo mwacerewe basi icyadutangaje abari nyuma yacu twagenda mu ndege imwe Kenya Airways baca barabatora baraturengana babacisha imbere yacu barabakorera baragenda tubaca none ko abari nyuma bagiye kandi twese tugenda mu ndege imwe none iyo ndege idusize gute ngo twababwiye indege ngo mwacerewe basi tuguma ngaho dufise tujanye kuva mwari kumwe na uyu wenyene mugabo n'abana basi hanyuma tuguma ngaho nyine turagerageza kabisa kubisigura birananirana haza n'ubundi mupapa akoranye n'ahegera kuko cindege na bagitsinda araza arabwiranya oya nivyo ntangora mvuga ntangorane biremewe vuga wakubwiye nabi ntangora nyamugabo n'umugabo araza arabwira Bosco yakora n'uze ku muryango wa Kenya Airways nyabone mugabo araza ati ko Bosco aba bantu bamubwiye icyo bari bara kandi mbega cyane gerageze bakorere basi niba ari imiti uvuga ya mbere tugufashe uyipimisha niba bagende ujewe ngo navutse ngo indege yabise urumva mu baciye turaguma ngaho hanyuma nyabozi kacaraza ngo rero barabugira favere ati ngo barabugira favere iyi miti ya babeli yasige hanyuma mwebwe mukende urumva turindira none dusige imiti kwa babeli hanyuma tugende babeli tujyana turabona ati saba ntangorane turazi ko byaba byabaye umuntu agasiga babeli mugabo akabwirwa ahantu ayasize n'ahantu agiye gusanga si bya mbere umuntu asiga ibegi kamusanga iyo agiye canke nyina agasiga ibegi yagiye aravuga ati turavuga ati ok tubwire ku ifomu twucitse tumenye ko dusize babeli hanyuma n'ahantu tuzoyasanga hari uburyo bwo kumwumbaze niba mukenga bwo kumusiga ngaho uwo mugabo uri faveur uko kubakorera ibi bintu nibiba dusige ibegi hano tutazi ngo tuzigiye nde tutazi ngo tuzozironka ryari tuzisanga hehe basi biraguma ngaho ushikana indege igira gute indege irabasiga muca murasigana n'imizigo turasigana n'imizigo turagenda sawa mwunganire nawe hanyuma muri make uko byacengera yaciye avuga ati ntishobora kugenda hanyuma abandi bari ngaho baravuga bati aba bantu barabarenganije kuko n'ukuri kuraba inyuma yabo hanyuma barabona bagenda twebwe amashakoshi yaduhekeye atware ku ndege turabifitiye uburenganzira ngo navuze ntibasiga imizigo badasize imizigo nabo nibagume ngaho imizigo tureba kuyisiga duhe ibi bintu twereke aho tubisigira cyangwa duhamagara iwacu acakwaka amatokima acagenda kuri kompyuta amatike yanyu yose ubwo bunyene arahagaze hanyuma abantu bifata kumunwa ni ukuvuga bavuga bati iyi niyo ngeso baba bakorera abantu baje bo muri diaspora abari kumwe n'imiryango yabo kugira ngo abana ntibiyumvemo igihugu cy'uburundi ni ukuvuga hajya kuri aeroport aragwaye harimo abantu bafise ingeso iyo babonye ababyeyi bagiye n'abana kugira ngo urwaruka rwacu ntibwiyumvemo igihugu cy'uburundi icyo gihe no kuvuga byatwaye amahera menshi kandi turiko turakora none ico gihe barabarishe Kenya Airways abaha yindi tike cyangwa guze nshasha twabuze bakuriha kuko yaje yatwandikiye yuko twacerewe muga mwaciye mugura izindi nshasha sawa ico muze kukima neza ndaza kuvuganira namwe mu bime neza mu vyandike neza hanyuma tuzomenya ingene twobikurikirana tukabifata nkama mu majambo make hari umwanya indege zose zivuga ko check in time
yarenze bakugarira muga nimba amasaha 2 yarakihari ntiwari bwacerwe nico gituma urumva nibaza ko tukwiye kubibaza neza mufise record yerekana igihe byabereye n'umwanya indege yanyu yagirako birashobora kudufasha kugira ngo wakoze ico cyaha abihanigwe birahanwa ivyo nta ngorane mugabo mu gihe waba wararengeje umwanya wa check-in time ugasamara ugasanga indege nyinshi bavuga ko ari 45 minutes ahari bavuga isaha donc ivana n'indege nukubanza kumenya umwanya mwari mugeneye gushikako hamace tubikurikirana neza mugabo nimba vyagenze uko pore birababaje ivyo ntaco tuzobikurikirana muraza ko mu rutonde rw'abo bantu kijya kibuga kirasaba gitwara ncururutse nzoheza ndaba abagitwara uwo muntu yakoze amakosa tumenye wari bahama tumenye ivyo kurikira mwakoze cyane reka duhija mu bundi gira ko ducungura umwanya ikibazo fise araho tukora mu Burundi ndara cyitoto rero nibishije amazi rero cyabakira n'uko anyimbira imetero 10 ukana miliyoni 8 hanyuma acayimba imetero 2 ukagaca gomba ngo ndabona amahera yose kandi ati Jesse no kuri amahera yose kandi kubikanya imetero 10 ukimba imetero 2 yabazo ku miliyoni 6,500 barase miliyoni umwe ni amajana abati inzirizi metero 10 ndaguhe amafaranga asigaye amazi ni menshi zo kugira nabati rero ruharure imetero w'ibya nyuma n'amafaranga bikwanye kwango sinemera kugeza kumwe ukandi utayamaye umunsi nguzogaruka mu Burundi nzokwere ko ndimo ikintu rero nategene nkamwebwe muturongoye hano atiza kubaho ibintu nk'ivyo bibaye iminsi yose ari umuntu agutera ubwoba akubwira kugiye uzokwicwa azobwirira nabi cubitubwira ubwo nyene uco bivuga kare hanyuma uwo muntu bibaye ngombwa ashikirwe birabujijwe birahanwa birabujijwe gutera ubwoba umuntu kandi babujijwe gupanga kugirira nabi umuntu wabiteguye neza ukabitegura ukanabivuga ukavyemanga urabihanirwa rero ivyo bishitse ucubivuga kare ubivuze kare turusha dushobora kuraba ingene dufashanye bikagenda neza dufise ibiro vya diaspora i Burundi ufise ikibazo hamagara irya nimero president aza kuyimuha ni 24 hariho nimero hamagara masaha 28 ukavuga ikibazo cyawe ubutumuka bushikana hanyuma ababijejwe bakabikurikirana dufise abavoka babikora bakacafata urubanza bakagwandika neza uwo muntu agomba kukurenganya akabihanirwa ivyo rero ntubigarukeko wumvise ngero uco bikora nimero barayiguha uco wandika ibirego vyose habo bizane tubikorera akazi urakoze merci duho umundi indege yaragusize ndabera kubiza kikembera president wacu jawo kubiza kikembera kamaze amasaru atatu yuko kwacha imbere nga ndi mu Burundi ko mabara ko musore jeyo barangara urumva geze kwacha imbere gucekinga ubona uri kwinja kwacha imbere uranga cekinga ugeze hariya bacekinga kandi jewe banyiganye hariya imbere hariya nyine mu gicekinga y'abantu n'abandi kubera ikintu mu Rwanda rwanda itike isigaye jewe uko bambwiye ati 4 hours uri wageze nawe n'abandi kubera ikintu mu Rwanda rwanda jewe igeze hariya gutekereza yako so cyane ko ntegera tekinzo aho dufasha mu iyi nayo ngiye kugenda bakara umbo natombe ngo mama yari ngaha nashaka ngiye kujya ushoboce kandi uraje kigera kubanga mu Burundi mara is very expensive sana too expensive $3,000 ukakura ngaha yaringa mu akorichwa hapo musaba ingingo ndayita wako ndabachore ndabahumuriye ndabachore ko bari babwiye ngoma ngo gumu dumuriyo kuchukira wiye abajana mara rero fise ndabako simiryango sabata ivyo vyabaye ryari hari ryari 2023 ninde yabigukoreye ivyo none uwo yagucoresha yarinde umupolisi ari ngaha yiga mu bantu yari yaragiye
itike yanjye na pasipoti yanjye ngo yabingaha araraba kuko bari kumwe n'umugenzi wanjye yari yitwaje arabaza n'umuntu muhehe uramurenganije ubwo urabona kuba twebwe tuva bloke ibisho bloke ngo nacyo tukavuga ikindi n'iki abaza suba mu fatwa raba ukuntu sawa pole sana nawe turaza kuvugana ntacyo n'abajya abandi mwe mwagize ico kibazo cyuko musiga indege mwashitse kubaka badindiza ndabikeneye biradufasha reka tukoresha abazungu batanze wewe ndinamazanganye urakoze nimero nayiguhaye uraza kunyandikira umico kibazo hama bigende neza ndabasavye turangize umunota umwe president witegura ufata ijambo ry'umunota umwe kugira ngo tuje dukonkirwa ngomba abari ngaha bose mwegere muhaguruke tugire umuzingi abari ngaha mwegere tugire umuzingi dusezerane umuvyeyi wanje yari yitabye Imana ari hino hanyuma asiga ibibanza ibujumbura kambere yari amashofu abiri ariko kubera twari mu biro abana twari hino ntitwarishe ubutagisi hanyuma catubwira kubera hari intambara bacatubwira yuko leta yabitwaye ariko ibyandiko byose biri navyo mugabo ko tutaza kubitura ibyo bibanza batubwiye ko leta yabitwaye rero byatugoye aho dushobora guca cyangwa twagize ubwoba kubera byatwawe na leta ariko impapuro zose zirimo none nka mwebwe abajejwe perezida ushaka muturongoye muri diaspora aho dufashe iki kugira ngo twiture gutunganya ibibanza by'isigaye ya papa urakoze umuntu wese afise ikibazo nabivuze afise ikibazo cy'ubutungane avuga ati je no mu diaspora mugana ararenganijwe biboneka twandikire hari abatwandikiye bagira 65 babwiye ibibazo byabo turabirembeje tuvyataka kugira tubitware mu bushikiranganje bujejwe tubabaze tuti kubera iki kijya twebwe ntidushobora kubaka diaspora itarangwa n'ubutungane ni nkuko kandi tudashobora gufasha aba diaspora ngo tubunge mu gihe Burundi naho nyene bakiduhonyora baturenganya nababwiye ko turi mu rugamba sinababwiye none urugamba rwacu nabwiye ko rufise imbibe aba diaspora harimo inkozi z'ikibi no mu Burundi harimo inkozi z'ikibi mu ba diaspora abantu basenga vy'ukuri n'abandi b'uburyarya mu Burundi nuko nyene hari abasenga vya kweri n'abandi bikiki inyuma y'ijambo ry'Imana c'est de même pose urugamba turimo rero nubwo guhindura ivyiyumviro twebwe d'abord aba diaspora duhinduke hama mu Burundi naho nyene dushobore kubahindura tubabwiye tuti no ivyo vyarataye igihe kirazira kurya ikintu cy'umu diaspora icy'umu diaspora ninsubizaho nkuye ukiriye ucukasha urakiruka moya cyangwa ukiruka inini none se ko rugamba turimo kizira ko ari mu diaspora akora umugambi ngo arenganywe kira noneho se Barundi yaravuze yuko abasi bose bakaboko banyontora ari kubavuga kandi bagahanwa nuko mufasha tuba turiko turamufasha rero mwebwe mwararenganijwe ntimubivuge mwamwigiriye nabi bivuge bizane president nimero yanje murayifise ndabaha email umuntu wese afise ikibazo akirungike vuba kuko mu ndwiza ivyo byose twegeranje zo twabitwaye biteza gushika wararenganijwe waraguze itongo bakarikwiba waraguze parcelle bakagiyitirira waguze imodoka ibyo wakoze byose uzi ko ufite ivyemeza vy'ukuri bivyandike neza ubizane witegura ariko guseruka kubisigura twavuga tuti yarageze urubanza rwawe ngo usigure neza uce witegura uvuga uti ndagiye kugira ngo sigure ibintu byanje ufate inzira byateza gufata mugabo ndazi ko umukuru w'igihugu akunda iterambere kandi yanka akarenganyo ibi turimo n'ivyo akunda tumufasha ahubwo abo bantu bose banyotora abo bantu bose bonona abo bantu bose batuma indege muzisiba ngo baronka akantu abo bose batahe bagende gukorera mu mihiri wabo ntibakwiye gukorera muri societe nakacancana ahantu hakira abantu b'ingenzi kw'isi
nibaza yuko nivyo turimo nigo rugamba turimo abantu bose bahindura ivyiyumviro n'imitegekere. Ibibazo rero ni byinshi, abafite ibibazo bisangiye mu vyandike, mugabo mugize amahirwe no munsi murafise umuperezida abarongoye, muzovyandika mubimuhe abiduhe tubitware tubishikanyeyo bikenewe aze muze hanyuma ibintu bifata inzira. Nk'ubu mwese mwitegure mu kwezi kw'indwi, murazi ko ari semaine de la diaspora izoba mu kwezi kw'indwi mu mpera y'ukwindwi, mwitegura abashobora kuja Bujumbura muze. Dufise n'urubanza rukomeye mu kwezi k'umunani, turashobora kwakira aba diaspora bo muri karere East Africa, n'urubanza turiko turategura nka diaspora nyene, ruzodutwara amahera menshi cyane, ruzodutwara amahera menshi, mugabo ntabwo badufise bw'amahera mu gihe ubumwe buhari, ntabwo badufise bw'amahera mu gihe abantu bumvika ibintu kumwe. Nico gituma rero nagomba nk'ijambo kubashimira, hama bagomba kubasabanya kuba perezida. Ujya nuko turi ngaha hari igihe bamwe tugenda dukora amakosa natwe mu gihugu, mugabo ikibazo kihaba ni uburyo abantu basigurirwa. Twagomba gusaba nimba bikunda ko turiko turubaka, mugerageze uvume mutoza amakadi mu diaspora, ku buryo nimba umuntu ari nko mu Burundi hari igihugu uri twafata nk'umuduga umaze kwerekana n'akadi, nubwo ubahiriza amategeko bakamenya uburyo bamusigurira, na cane ko ino urabona bigenda bihindagurika, ntitugatumenya amategeko, birogenda bidufasha kandi bizotuma n'aba tuba turiko turaruka mu Burundi bagenda bamwe twabasigurira ati amategeko n'aya bimeze uko bimeze. Rero mu ncamake nagomba gusaba kugira ngo dufungurane muronke ukuntu bofasha igenda kituranga ko turi abadiaspora ku nyungu, kugira ngo abo dusanze hariya bakomere kugira ngo bimwe bataradusigurira amakosa nuko mugakoze. Urakoze. Vyose bitangura uko nyene, daboro kubaho hari uburongozi. Iyo abantu ari ubusimbira hamwe nta gikorwa, mugo ko mufise uburongozi mubashigikira, mubatera intege. Ubagwanya azobabagwanije mumugwanye, nimwemere yuko umuntu asambura ivyo mwubatse mufise amaboko n'ingufu, murenze urugo. Nabwiye ko kugwanirega intambara nyeranda biremewe, ntagire umuntu asambura ivyo mwubatse muhari. Umuntu azovugira mu yindi ntara ariko aravuga yamuhe, kubera iki mumureka akavuga akiheza, kubera iki mureka umuntu agatoba muhari, nta minwa mufise. Mwene muzi kuvuga, nimba ari kwandika mwene muzi kwandika, mubwire muti stop, urarenza karimbi. Bibaye ngombwa mubwire muti zo kugira petition, bibaye ngombwa ube deported utahe. Erega biremewe. Erega je niko ndabwira intambara nyeranda niyo nyene. Umuntu atera akajagari atuma abarundi baje mu iki gihugu batabaho neza, yoba deported agataha, abari ngaha bakagira amahoro, hama bakubaka. Vyose biremewe. Kandi mugira agashavu, ntimubigire mufyina, mugira ishavu ryiza. Bibiliya vyemera ko mugira ishavu ryiza, na Yezu yarinjira bisanzaza atani ninde babwiye kwingora yo kudandariza mwo ubushwebeshwe. Nimusenga none itwaza ijambo ry'Imana kandi murigendere, oya mubivuga mubikora birafasha. Yezu yaragize agashavu, arababwira nikizire ingoro ya data siyo kupfa ivyo mugiriyemo, namwe bwira abandi ati kizire, turiko turiyubaka kandi dukeneye udusambura, hakuduhombya twoguhomba wewe, hako kazoza k'abarundi bihumbi gapfa kubera umuntu umwe, ubumwe twomubura tukarokora igihugu. Bibiliya vyemera, Bibiliya vyemera kizire ko umuntu umwe atuma. Nabibabwiye twaraboshwe imyaka 20-30, ubu turabohotse. Uza gusenza gushima cyane koko turabohotse. Uza gusanga mutegurire mikro aze gushima gose ko tubohotse. Rero ego ntiwonyemera tukurangiza mu segonda umwe. Kwanza
kwiyemera yuko mugiye kuba abarongozi koko na mu bugende ibyo twumva ejo nagiye ejo intara zose za Australia nazikwiye ibi bintu byarabaye twabaye uburongozi hano bose hari ukarindira yuko ari ibikorwa ukabura ukarindira ko abarongozi babona ukabura no byatumye haba gusimbira hamwe no munsi rero uyu nyakubahwa ataye umwanya akaza agategura akaza ngaho atuze kutumara mubwire ko atari kuvuga ngo hariho propaganda zindi zibaho amatora araheze atangura ibikorwa ejo nitwe turi umuntu avuga ngo hari ibintu n'ibi byagizwe wewe nyakubahwa utowe uhaguruke ikintu uciyaniriza birababaje kumva abantu bahagarara hariya ngo Samuel yaribye Eric yaribye n'aba baribye hanyuma usanga abantu bakana gutangamu bakumviriza gusa ugasanga ku rubuga ruriko abantu 800 havuga abantu babiri bonyene niba ariko barashobora kudefana ibyo bintu abandi bantu none bizogenda gute icyo saba nyakubahwa Samuel mu bindi bihugu barafite amadiyasipora twebwe muri Queensland diaspora kandi yemeye rwose twabona intambara nyinshi n'aba bantu ubona ariko bakora nyinshi zose ubona amatora aheze uburongozi bubonetse usabe nyakubahwa ushigikiye ibirangirire ngaha uzimuramire ibice byawe ugaruke urabe ko bariko barakora koko kandi atari ibikorwa bihawe shiraho ibihano na ntabyo n'abana mu nzu bafise ibibazo uvugisha umuntu batari mu mahuriro ibihugu byose bifite diaspora no munsi biteye imbere no munsi diaspora z'ibihugu ni intara niba igihugu gifite intara 10 diaspora n'intara 11 genda mutegure igikorwa kizotuma abantu bari ngaha barasubira kugira ingorane bagiye mu Burundi izoba neza umurundi wari wese mu diaspora agomba kuba ari mu ntara kanaka y'Uburundi naronke icyemeza yuko ari mu diaspora hanyuma rero ko arya mahera batangiye haziza n'imiburi kuri bamukoreye ko ukana akaboko mu Burundi mugabe baye nicyo cyane bavuze urakoze ibiganiro n'ukuri ni byiza akenshi twe ibibazo byacu bikunda guherera ku murongo duhuye n'abakama tukaza turabaza ibibazo ariko gusa ni ikintu kimwe jewe Burundi ntabwo nzi ariko ndaburangamo imigambi nubwo ntabuzi icyo cyo mumubona hariya no mu Burundi kiriho mu rumonge muri makukingiza gusa ikintu novuga gusa ni kimwe gusa ku nzego zitowe ngaha muri Australia nimumere nka Sydney Sydney nta nzego dufise jewe kubashika muri Sydney kuva mbaza nta buryo ndabona ngaho gusa ikintu kimwe kiri kuratubona ngo Barundi ni ikintu cyuko twita mu mbo za politiki ibyo byaramaze kurangira ibyo bintu byaramaze kurangira cyo doshobora kuvuga ikintu kimwe bamwe 2015 ibyo by'abataro bya kudeta ibyo turakwiye kuvyibagira tukubaka Burundi natwe bw'abana twe turabyara ntaje umwana wanje je sinzi Burundi umwana wanje niko ndabyara ntazi Burundi ntazi Burundi usanga ari ibintu bikomeye cyane rwose Sidine yongora twayifize sinzi mutamangazo kudutemberera ngira bizokunda ariko twe dufise cyo dufise gusa namoko yo ni Sidine nabyo nzi nakuze ntayibona rero ku nzego zitowe ngaha dusabe hagira ikintu gihinduka gikomeye cyane rwose uyu mutamara afite ibyo yokora kandi ngiye bisona ko ngarikira muri kuramwenziriza mugabo niko ariko ni kwegeranya iki abarundi tukaje hamwe byaba byiza cyane rwose urakoze cyane urakoze nk'ubuvuze akantu ntarinzi ko muri Sydney kabisa je nibaza yuko mu musegonda DJ ntaje
ari ngaha twabivuze andika twebwe turiko turegeranya ibibazo by'abadiaspora bose ku isi tumaze kugira nako byigitigiri tugezeko ukaba ufise ikibazo waratevye andika ikibazo cawe tugitware mu bindi ndaguha email ni diasporaburundaise@gmail.com canke nimero yanje noneho president arahari ce ndayibaha mwese ce ndabibandikira ndabaha email murungike ku bibazo byose mufise umuntu wese afise ikibazo mu diaspora vuga ikibazo cyawe